Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Turamaze igihe turiko turiga kuri iri jambo kubijanye no kwiyegurira Imana. Niryo jambo Imana yaduhaye duhagaze ko muri uno mwaka wacu w'ibihumbi 2022, kwiyegurira Imana, kuba abantu bishikaniye Imana, kuba abantu bahaye ubuzima bwabo birushirije. Uyu mwaka icifuzo cacu n'isengesho ryacu no kubona umwe wese muri mwebwe afise urundi rugezo yashitse ko mu kwiha Imana kandi mu kwirekurira amaboko y'Imana, kuko twarabonye yuko kenshi iyo ikintu ciza utagikoze neza ntikikugirira akamaro cari kigomba kukugirira kuko ucacifashemo neza. Rero kwiha Imana kuva dukirijwe twarayihaye, ariko hari igihe uza gusanga ngero mu mubiri wa Kristo, hari igihe usanga abantu bafata minenegwe ibijanye n'umuhamagaro wabo, ibijanye n'urugendo rwabo rw'agakiza, ugasanga vya bindi vyose bitekeye mu kwitaba umuhamagaro, mu kuba twarakiriye Yesu. Iyo Yesu atarushirije kuba umwami w'ubuzima bwacu, ugasanga tubayeho ubuzima butaryoshe kandi butagaragaza ibimenyetso vy'Imana mu buzima bwacu. Uyu mwaka rero iri jambo tuzogiga cane, ni jambo rifise impande zitandukanye umuntu ashobora kurivugamwo, kandi nizera ko rizokuza abantu benshi. Kuri jewe uyu no mwaka wo kwiga ijambo ry'Imana, kandi turiko turahimbaza nibutse ibintu vyinshi, niyumviriye abantu batari bake ngaha muri eglise, niyumvira intahe, niyumvira ivyiza Imana yadukoreye muri uno mwaka aha mu ishengero, mu buzima bw'abantu. Ngibuka abantu mbona ko vy'ukuri Imana yahinduye ubuzima bwabo, ikabavana ku nkombe imwe mbi ikabashira ku yindi nkombe nziza. Numva mu mutima ndanezerewe uko bariko baraturongora mu gushimira Imana, gukengurukira Imana. Ndagomba kuvuga ngo vy'ukuri Imana irakora kandi Imana irahindura, kandi nawe wiriteguriye kukugirira neza muri uno mwaka. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ndashaka kugira ngo twemerere Imana dukureho ikinyoma kimwe gituma abantu usanga bakurikira Imana, ariko ugasanga ico abantu babayeho bazazaniwe, bataguwe neza, batuzuye amahoro, badafise intsinzi mu buzima bwabo, badafise inkomezi mu buzima bwabo, ari bagoyigoyi, baje imbere basubira inyuma. Ndizera ko wewe wemereye Imana, ico kinyoma kirashobora kuvaho, Imana ikakugaragariza ico arico. Iyo umuntu vy'ukuri ayiyeguriye, ico ishobora gukoresha ubuzima bwiwe, aho ishobora gushika ubuzima bwiwe. Haleluya. Rero ntasubiye mu majambo menshi twize, no musi shaka gusoma muri Itanguriro 25 guhera ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 11. Exode chapitre 25 kuvayo chapitre 25 25 ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 11. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bankoraniriza amashikanwa, muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima. Kandi amashikanwa muzobakirira azebe aya: amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zasizwe mu gahama n'insato z'ibikoko vyitwa tahashi n'imbaho z'ibiti vyitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimoga vyo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango n'ibindi vyo kosa bitamirana n'utubuyenge twitwa shohamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza. Kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nzengerere hagati muri bo. Nuko ivyo ngira nkwereke vyose bimeze mu vy'ikigereranyo c'iryo hema nzobamwo no mu vy'ikigereranyo c'ibintu vyaryo vyose aba ariko muzobikora. Nuko baze isandugu mu giti citwa umushita, uburebure bw'umurambararo bwayo buze bube nurarengana 11
sindayishikako. Imagine. Nuko baze babaze isandugu mu giti cyitwa umushita, uburebure bw'umurambararo bwayo buze bube amatambwe 2 n'igice c'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwayo bube itambwe 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube itambwe 1 n'igice nyene. Uzuyomeke kw'izahabu iramuye imbere n'inyuma, kandi uzuyikikuze umugono w'inzahabu impande zose. Amen. Amen. Muri iyi chapitre ni ndende, nashatse gufata amajambo make, ariko iki gice ca 25 cyo kuvayo Imana itangura ibwira Israeli, ibwira Mose, abwira ubwoko bwayo ko bagomba kuyitangira. Imana ibwira Mose ibyo abantu bakwiye gutanga, ibabwira impuzu bakwiye gutanga, ibabwira ibikoresho bakwiye gutanga. Imana ivuga ibikwiye gutangwa vyose kuri uwo munsi. Uno munsi ikintu shambere nshaka guhera ko ngomba gufatira kuri kino gicapo kugira ngo tumenye nk'abantu twakijijwe, ndagomba tumenye iki kintu nshaka guhagarara ko n'uyu murongo ahaniniya Exode 25 verset 9, gice ca 25 ku murongo w'icenda. Yesu canke Imana igihe yabwira Mose yaramubwiye ngo muzokora ihema ry'ibonaniro. Imana ari kibwira Mose ko akwiye gukora ihema ry'ibonaniro. Imana ari kiramenyesha Mose ingene akwiye kuyubakira kugira ngo ishobore kugirana imigenderanire nabo. Iza kuri Mose iramubwira ati nibatange, kuko ivyo abantu bari bagiye gutanga nivyo Imana yari igiye gukoresha mu kubaka rya hema ry'ibonaniro. Imana rero ija muri aya madetayi, ariko ku murongo w'icenda Imana iravuga ngo muzokubaka ihema ry'ibonaniro n'ibirigize vyose nk'uko nzokwereka. Sinzi uyu murongo w'icenda mu kirundi ukuntu yavuze. Nk'uko ivyo ngira nkwereke vyose bimeze, nk'uko ivyo ngira vyose ngira nkwereke bimeze mu vy'ikigereranyo c'iryo hema nzobamwo, verset 9 gusa, nshaka 9. No mu vy'ikigereranyo c'ibintu vyaryo vyose abariko muzobikora. Abariko muzobikora. Iyi verset iradufasha gutahura yuko Abisirayeli nubwo bari abantu bafise ubumenyi, bafise ubwenge. Mwibuke ko Mose yize amashuri akomeye ya Egiputa, mwibuke ko Mose yari umusirikare akomeye kwa Farao, yari umuntu akomeye. Mwibuke ko Abisirayeli bari abantu barubatse ibintu bitari bike mu gihugu ca Egiputa bakirabaja. Murazi ko ari bo bubakira abanyegiputa. Bari bafise ubumenyi bwinshi, bari bafise ubuhinga bwinshi. Ariko hageze ko bubaka ihema ry'ibonaniro, Imana irabwira Mose amadetayi. Imana iramubwira ngo muzokubake. Imana iravuga uburebure bw'iryo hema, Imana iravuga amajaruguru y'iryo hema, Imana iravuga ubwaguke, Imana iravuga ibikoresho, Imana iravuga ibizokwinjira indani, ibyo twita ibiterekwa kw'amatara, ibyo twita ibyo kuzana ko umuriro n'iki. Imana ija mu madetaye yereka Mose yuko adakwiye kubaka ikintu na kimwe uko wewe avyigeneye canke avyiyumviriye. Imana yagize shwa y'amatisi. Imana yavuze ingene abahereza imbere bakwiye kuba bambaye. Imana yavuze ikintu cose, Imana yakivuze kituma mu madetaye ingene gikwiye kugenda. Nagerageje kwiyumvira kubijanye n'iko kuntu Imana imeze, ukuntu vy'ukuri Imana ari Imana y'amadetaye, ukuntu vy'ukuri Imana nubwo yahaye abantu ubwenge ikabaha creativity, ikabaha ibiki. Igihe yarema Adamu na Eva yabahaye ibintu bigaragarira, avuga ati genda mudekuvre, genda mugire, genda mucukure, genda mugire gute. Nukuvuga ngo Imana yaraduhaye possibility yo kugira ivyo dukoze dushitseko, tukavumbura petrole, tukavumbura iki. Yarahaye ubwenge bwacu. Uno munsi abantu bageze kure, bageze ku ma planete, bageze muri galaxy badekuvra. Ivyo Imana yarabiduhereye uburenganzira. Ariko hageze kubaka ihema ry'ibonaniro, hageze kubaka aho Imana izohurira n'abantu bayo, Imana ntiyashimye ko Israeli abantu bakora ibintu ukuntu babishaka. Imana yaraje mu madetaye, ibwira Mose akantu kose ukuntu gakwiye kumera, ibwira Mose ibintu byose ukuntu bikwiye gusa, ibwira Mose ikintu cose, kuko Imana y'amadetaye. Uyu munsi iri jambo duhagaze ko ryo kwiyegurira Imana muri uno mwaka ni jambo kugira ngo
turitahure neza tugomba gutahura ubwa mbere na mbere yuko Imana yacu ari Imana y'ingingo ngenderwako, ni Imana y'amaprincipe. Iyo ukurikiye umuntu utazi ukuntu ukwiye kumukurikira, ukumukurikira kwawe kurashobora kugenda nabi. Naravuze ngo iri jambo nditeze ko rihingura ubuzima bw'abantu benshi muri uno mwaka, abazoryumva bose ndizere ko ari ijambo rizogushikana ku rundi rugezo rwo gutahura umuhamagaro wo gukurikira Kristo n'insobanuro yawo. Ariko kugira ngo uvyumve neza ugomba kumva yuko Imana ni Imana iri mu madetayi, ni Imana atakintu isiga inyuma. Ni Imana yabwiye Mose ngo kuri uyu murongo w'9 iramubwira ngo muzokubaka ihema n'ibikoresho byose nzobaha bifatiye ku rutonde, bifatiye kuri modèle, bifatiye ku gicapo nzoguha. Usome ngaha nyene kuri Genèse, kuri ahanyene ku murongo wa 40, aramubwira ngo uzugire umwete wo kubikoresha, uzugire umwete wo kubikoresha ubigereranije n'ikigereranyo cavyo, ubigereranije n'ikigereranyo cavyo werekewe kuri uyu musozi, werekewe kuri umusozi. Ubikore uko nabikwereza, ubikore uko nabikubwiye. Sindakubwiye ngo wewe wiyumvire ngo ngo akakantu ngo karabuze canke ngo reka duhamagare naka asiga ka agira iki. Ubikore uko nakubwiye. Igikorwa cari ic'Imana, iri hema ry'ibonaniro bariko barubaka ryari iry'Imana. Ico bariko barubaka cari igicapo c'ivy'Imana. Bibiri ivuga ngo uko bubatse iri hema ry'ibonaniro cari igicapo c'ibiri mw'ijuru, kuko batari bwashike mw'ijuru nta touche personnelle yari ikenewe aha hantu. Byari bikeneye gukorwa nk'uko mpwemu yera, nk'uko Imana ishaka yuko bikorwa. Ndaje kukubwira uyu munsi ngo dufise Imana ifise amadetayi. Ishengero uburyo ryubakwa nk'uko Imana ishaka. Ubuzima bwawe ngene bugomba kubakwa bwubaka nk'uko Imana ishaka. Sahaweho kubaka igikorwa c'Imana, sahaweho kubaka ishengero, sahaweho kubaka ubuzima bwawe, ariko ubuzima bwawe bugomba kubakwa selon le modèle établi par Dieu. Imana nishiraho igicapo c'ingene ubuzima bwawe bugomba kuba. Imana nishiraho igicapo c'ingene ubuzima bwawe bugomba kubakwa. Niyo yaguhamagaye, niyo yakuremye, niyo yaguhaye ingabire, niyo yiteguriye kugukoresha. Niyo yashinze umunsi wawe wo kuvuka, niyo ishinga n'umunsi wawe wo kuva muri iyi si. Niyo izi kiringo cawe co kubaho, niyo izi ngene ubuzima bwawe bwubakwa. Iyo habayeho ukwihenda tukibaza ko ubuzima bwacu canke igikorwa c'Imana canke ibi byose ari vyacu, dushobora kubikora ukutariko kandi tukirengagiza plan na modèle y'Imana. Abakristo benshi barakunda ijambo rivuga ngo ndahaza imigambi naguteguriye, ndahaza ama projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Na abantu turakunda imigambi y'Imana, turakunda amasezerano y'Imana. Ariko nagomba kugira ikintu kimwe yuko igihe cyose dutahura yuko Imana yaduhamagaye dufise ku mugambi, nkuko twavyize ku munsi wa Mungu heze, turi Inyegu Yiharije. Uravyumva, yaraduhamagaye turi hanga yitoranirije turabayo. Ugomba gutahura yuko muri uru rugendo rwawe, ibi bintu vyumvise, utahura yuko muri uru rugendo rwawe ingene ugenda, ukungene ubaho, ukungene wifata, ntugomba gukengera modèle y'Imana kuvyerekeye ubuzima bwawe. Ego ubuzima n'ubwanje, njiyo nshaka, nkakora ico nshaka, ariko iyo namaze gutahura ko Yesu anganza, iyo namaze gutahura ko Yesu ari umwami, iyo namaze gutahura yuko ndi umuntu consacré, iyo namaze gutahura ko ndi umuntu ari Inyegu Yiharije, yegukira Imana, sinsubira mu buzima bwanje gufata ubuzima bwanje uko ariko kose, kuko ndi mu maboko y'Imana. Narabahaye akarorero mu minsi yahera, iyo ibikoresho byaba bishinzwe kuba ivyo mu nzu y'Imana ntawasubira kubikoresha ibyo ari byo byose. Nimba ibikoresho byari bifise agaciro, twebwe turarushirije kuba dufise agaciro. Uruwa agaciro kuko warahawe Imana, ubuzima bwawe ntibugikoreshwa ikintu cyaco cyose. Iyi inya ndayita urufatiro rwo hasi rw'iri jambo rwo kwensistako kugira ngo mutahure yuko dufise conflit, dufise intambara nini mu vyimviro vyacu, kuko duhora twibaza yuko Imana ari kirungo cacu, ari accessoire yacu yo kuryosha ubuzima bwacu gusa, ariko tukibagira yuko Imana n'umwami. Haleluya, n'umwami arategeka, kandi ntitegeka territoire ziri vide, itegeka ubuzima bwacu, itegeka wewe uri shamvu ryayo.
rero Imana irabwira Mose hamwe n'ibintu byose muzi hamwe n'ubuhinga mufise mukora ibintu nk'uko modèle yanje imeze nk'uko igicapo canje kimeze. Biri important rero iyo turiko turiga ijambo ry'Imana yuko mugenda murushiriza kuba abantu mutumbereye kumenya ngo Mana none niyihe plan yawe, nuyuhe mugambi wawe, niyihe modèle yawe, ni gute ushaka ko ubuzima bwanje bwubakwa, ni gute ushaka ko ubuzima bwanje bugenda. Nako ndimvira mu gatondo iyo uravye ubuzima tubamwo bufise ama surprise menshi, bufise ibintu byinshi bidutangaza, ariko hamwe n'ivyo bintu byinshi bidutangaza iyo umukristo yitwararitse kumenya ukwiyegura kwiwe, ukwishikana kwiwe ku Mana, uremeshwa mu mutima wawe kumenya yuko naho ibidushikira bidutangaza ari byinshi, Imana ntibitangaza. Haleluya. Rero ko Imana niyeguriye bitayitangaza canke bitayiguye ko giturumbuka, kuko je binguye ko giturumbuka nduhukira muri ya maîtrise Imana nakurikiye ifise. Ndashaka kubereka igicapo c'ibintu Imana yari yarategetse Mose. Imana yari yarategetse Mose ukungene umuherezi yakwiye kuba yambaye, gushika kuri aya madetaye. Igihe Imana yabwira Abisirayeli muri début chapitre aho Fiston yabasomeye kubera ku murongo wa mbere, Imana yarababwiye ingene bakwiye gutanga iyi mpuzu y'ibara ry'ubururu, iyi mpuzu ya bleu. Iri hehe iyi image hari inyuma abantu b'Imana, munkurikire mumve ivyo ndiko ndavuga abari inyuma. Imana yaratanze umwambaro, iravuga ukungene bakwiye kuba bambaye. Ndagomba kubabwira ko muri izi mpuzu, muri iyi nyambaro uyu muntu yambaye, guhera kuri aya mabuye ari ku bitugu vyiwe, ugahera kuri iyi efode yambaye iriko amabuye 12 aserukira Isirayeli, ugashika hepfo kuri irya kanzu, kuri tujya tuntu 12 turepfo tudufundo, siko ugashika kuri kijya kintu afise mu maboko, ukaza kuri irya nkofero yambaye. Iyi yari nyambaro y'umuherezi mukuru mu isezerano rya kera. Uku kuntu yambikwa ibi byose muri chapitre 25, Imana iraha Mose détails ingene uyu muntu azoba yambaye. Mose ntiyaca avuga ngo mboguraze bukameme ngo bleu irajaye na gris, ngo reka twongere ko akantu. No, yabikoze. Imana avuze ngo witwararike kubikora selon le modèle que je t'ai donné. Witwararike kubikora uko nabikubwiye. Sinshaka ko muzanamwo creativity yanyu, sinshaka ko muzanamwo ubuhinga bwanyu, ndagomba yuko mubikora uko jewe nshaka. Aha ni intambara mu buzima bwacu itangurira, kuko kenshi duhakwa kwibaza ko ibintu tubikora uko twebwe tubishaka. Ico muno munsi muhemuye aba muri twebwe, aba muri wewe, akaguhishurira urugezo. Yesu ashimwe cyane. Akaguhishurira urugezo rw'agaciro kawe mu maso y'Imana, hama bikaguhesha gutahura yuko wewe uko ubuzima bwawe bugomba kuba bumeze ntibigomba guhagarara ku byo wowe ushaka, bigomba guhagarara ku Imana ishaka. Uravye ngaha aratwereka no kuba kerubi, igicapo kigira kabiri. Aratwereka Imana yari yaravuze imeza bashirako imikate, bashirako imitsima. Imana iravuga ngo ushireko igicapo co mu nzahabu c'abakeru bafutsa amababa, kuko ico cari kimenyetso c'ingene mwijuru bimeze. Iki nico cafuka aho babika imikate, haba hapfutswe n'abamarayika b'abakerubi, uravyumva baryamye ko hejuru. Iki ni kindi gicapo Imana. Ibi byose Mose yagiye aravyubaka afatiye ku gicapo ngo ubikore nkuko nabikweretse ku musozi. Bantu b'Imana, naho nogarukiriza ngavuga ngo dutahe, twaba twize ikintu gikomeye. Ugomba gutahura ngo jewe narakijijwe, sinkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Muri d'accord? Yesu ashimwe cyane. Uko rero Kristo ashaka gutwara ubuzima bwawe, wewe umwitwarariko wawe, kuko dufise mpwemu yera, umwitwarariko wawe ni wo kumenya ngo Imana igomba kombaho gute, Imana igomba ko uyu mwaka wa 2022 ngenda gute, Imana igomba ko ubuzima bwanje busa gute, Imana igomba ko nkora gute, Imana igomba ko mvuga gute, Imana unshaka kwiki. Uyu mwitwarariko ukubaka ubuzima bwawe, ukamenya ngo bwubakwa nk'uko Imana ishaka. Naho Imana ariko irabwira Mose ngo nimukore ibi n'ibi n'ibi, bobo bari bafise uruhara juste gukwintervena ku mahore amwamwe y'ubuhinga, ariko plan ni y'Imana.
na wewe urafata ama decision ku buzima bwawe, ariko ndaje kwibutsa no munsi muri kino gitondo ngo plan igomba kuba y'Imana. Amen. Twebwe twakijijwe ntituri abantu bapfuye uko babayeho, bapfa ivyo bakoze, bapfa iyo baroye, bapfa ico bagize uko, bapfa ico biganye, bapfa ico bagize gute. Twe ntituri abantu b'ubwo buryo. Kuva twakurikiye uyundi mwami ari wa Yesu tukamuha ubuzima bwacu. Haleluya. Turafise umwitwarariko munini wo kumenya ica vyibazako kugira ngo ico kitugenge. Uravye kugira iki gicapo kigira gatatu, haratwereka ingene Israeli yari ibayemo. Israeli yari ibayeho igihe cyose bagendera mu bugaragwa. Ihema ry'Imana ryaba hagati. Ijya miryango yose 12 nayone ikaba ikikuje ihema. Mose niwe wenyene yinjira hajya mu ihema indani, ariko abandi bagarukira hajya mu kigo. Uku kuntu ibintu byari bipanze. Aya mahema mubona na mahema y'amatribu canke na mahema y'imiryango 12. Ukungena aya mahema yarapanze, ni Imana yari yavuze igena aya mahema bajyama. Baragira iminsi 3 hakaza igicu, uravyumva murakibona hejuru, kijya gicu kimeze nka tourbillon, kimaze kwa avansa, baca bamenya ko Imana igiye, bose bagaca batekera amahema, bakayikurikira. Igicu gihagaze hagati mu bugaragwa, bagasubira bagahagarara bakubaka, toujours bakubaka muri iyi plan, n'ijya hema bagasubira bakayubaka, n'ibija mu indani bakabikora nk'uko Imana yavuze. Bari babayeho baha agaciro canke bagerageza gutambukira mu cimviro c'Imana, kuko iyo dutambukira mu cimviro c'Imana, then nous avons la bénédiction de Dieu, nous avons l'approbation de Dieu. Dufise, uravyumva, ibituma Imana ihagarara natwe iyo dufise ubwo buzima bwo kumvira muri uru rugezo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwira umucyo Imana yacu ni Imana y'amadetayi. Ntushobora kubaho ubuzima bwawe wiyamfuta. Ibi narababwiye ni bicapo byo mu isezerano rya kera, ariko bidufasha kubona caractère y'Imana, kamere k'Imana. Imana ni Imana iri mu bintu byose vyerekeye ubuzima bwawe. Nimba Imana yari itwararika kumenya ingene ibana na Israeli, ikababwira ivyo bubahiriza kugira ngo ijane nabo, kugira ngo igize gute, Imana ntirahinduka ku cifuzo ifise cuko twubaka ubuzima bwacu nkuko yo ibishaka. Ariko ikibazo twibaza ni iki kivuga ngo ni gute bishoboka, ni gute bishoboka, sivyo? Ni gute bishoboka, ni gute tubaho, ni gute ivyo jewe no bikora, ni gute wowe bikora, ko Imana itakimeze nko mu isezerano rya kera ariko ijana n'umuntu wese mpwemu yeraba muri wewe, ni gute tubikora? Ndashaka kuvuga ngo Yesu niwe karorero kacu, Yesu niwe karorero kacu ko kugira gute, ko kubaha, niwe karorero kacu ko kwitanga no kwishikanira Imana. Ndashaka kubazana muri maternelle. Iyi verse ngira ndabasomere, nza kubasomera ni verse ndayita iyo muri maternelle muri Kristo Yesu. Iyi verse iraza kudufasha gutahura ingene Yesu ari we citegererezo cyo kwishikana kwacu. Uno munsi dufise ikibazo gikomeye kubera ubutumwa bwiza burayerereza abantu. Sinzi nuko none bwita ubutumwa bwiza, ariko igihe kimwe Paulo yaravuze ko Kristo avugwa mu bujyajya. Hariho uburyo bubi bwo gupresenta evangile, ariko muri uyu mwaka ndagomba kuza vema ku bintu biri fondamentale bizobatuma mu rugendo rwanyu mudacanganye kigwa canke mutavangirwa, ngo hama muze kwisanga mwaribajije ko Imana yabahemukiye kandi itabahemukiye. Rero uyu murongo uradufasha gutahura kuko Kristo niwe citegererezo cacu, Yesu niwe turabirako, Yesu niwe twigirako. Uyu murongo ico twereka mu Bifilipi igice ca 2 ku murongo wa 5, Abifilipi igice ca 2 ku murongo wa 5. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Ndashaka gusurinya aha hantu, uravyumva, umutima wari muri Kristo Yesu. Ndagomba kubabwira ngo ntushobora kuba umuntu ari consacré, ntushobora kuba umuntu yishikanye canke yashikanywe ku Mana udatahuye ikicimviro umutima wari muri Kristo Yesu. Nuhe mutima wari muri Kristo Yesu? Nuhe mutima? Ijambo ry'Imana riratwereka yuko iyo udafise umutima wa Kristo
ntushobora gukurikira Imana canke kwiyegurira Imana. Yesu niwe karorero ko kwiyegurira Imana. Ariko kandi ngaha Paulo yandikira abi Filipi agerageza kutwereka uburyo Yesu yitanze, uburyo Yesu yabaye akarorero mu gukurikira Imana. Ariko ikintu ca mbere tubona, Yesu hari umutima yari afise. Ndagomba kubabwira ngo iyo wakijijwe, hari abantu benshi ndakunda kubivuga, twese twakijijwe dufise aho tuvuye. Bamwe bari imborerwa za hatari, abandi bari mu miferege, abandi ingo zabo zagira zisambuke, abandi bari bagwaye indwara, abandi bari bakeneye igitangaza. Umunsi umwe barumva ubutumwa, baza kuri Yesu bafise ico barondera. Twese abaje kurondera Imana dukuze turafise ico twarondera. Hari abarondera amahoro, hari abari babuze umunezero, hari abari mu kiriyo gikomeye, hari abarota nabi, hari abari bafise impwemu mbi zama zibamerera nabi. Umwe wese arafise aho yavuye, umwe wese arafise ingene yahuye na Yesu. Ariko tumaze kumva ubutumwa bwiza, tukumva ico Yesu ashobora gukora, twaramukurikiye. Tumaze kumukurikira, hari impinduka yazanye mu buzima bwacu. Ariko izo ni intambuko zacu za mbere zo gukurikira Imana. Ariko uko mwashishikaye kwigishwa ijambo ry'Imana, mukaba mu ijambo ry'Imana, mwagiye mutahura yuko Yesu uretse ko ari umukiza, ariko kandi Yesu agomba no kuba umwami w'ubuzima bwacu. Arashaka kudutegeka, arashaka kudutwara mu mugambi wiwe. Twagiye twumva yuko yaraturemye isi tarabaho, yaradufise ku mugambi, hari ibikorwa byiza yateguye kugira ngo tuze tubigenderemo. Yesu adufise ku mugambi. Tugenda mu gukura dutahura ukuganza kwiwe, kandi dutahura yuko arafise icyo ashaka gukoresha ubuzima bwacu. Ntitukira aba boss b'ubuzima bwacu, niwe boss b'ubuzima bwacu. Sivyo mwagiye mwigaga abantu b'Imana. Rero kubera umunsi wa mbere waje ufise icyo umuronderako akakiguha, hari igihe abantu bashishikara kugira uwo mutima wo kubonamo Yesu ico bamushakako. Hari abantu bashishikara muri uyu mutima wo kubona Yesu bakabona ico bashaka ko akora. Ndashaka kunyubakira inzu, ndashaka kumpa promotion mu kazi, ndashaka kumpa urugo rwiza, ndashaka kumpa amafaranga menshi, ndashaka ugire gute, ndashaka uneshereza iki, ndashaka. Tukaguma tumubona nk'umuntu wo gukemura ibibazo byacu. Uretse ko Yesu ashobora gukemura ibibazo byacu, ariko ikintu nyamukuru Yesu ajejwe mu buzima bwacu canke akora mu buzima bwacu kirengeye no gukemura ibibazo byacu. Yesu n'umurongozi w'ubuzima bwacu. Arampa inyishu ariko arandongora. Rero iyo turiko turiga kuri iri jambo ryo kwishikana, aka gace ko kurongorwa na Yesu niko gakunda kugora abakristo muri rusangi uno munsi mw'isi. Abakristo barumva uruhande rwa Yesu rwo gukemura ibibazo kurusha uko bumva uruhande rwa Yesu rw'uburongozi adufiseko, bw'ubutegetsi adufiseko. Iyo iki kintu c'ubutegetsi bwa Yesu tutagitahuye neza, ndagomba kubabwira ikintu kimega abantu b'Imana, ntibishoboka, tu peux pas avancer. Rero Bibiliya yatubwiye ngo tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Ikintu cambere nshaka kuno munsi ucandike, uciyumvireko. Icambere, kugira ngo twishikanire Imana tugomba kuba dufise umutima wa Kristo. Ntushobora kwiyegurira Imana ngo uyireke igukontrole udafise uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Uno munsi ni wasenga canke muri uyu mwaka uri kurasenga, ukabura umuntu wa muri kuragwana n'isi, uri kuragwana n'ubuzima bw'ivyaha, uvuga uti Imana ndasavye umpe umutima wa Yesu. Kubera iki abantu b'Imana? Iyo ufise umutima wa Kristo, ntusubira gucungana n'Imana, ntusubira kugendera ku gitsure, ntusubira kugororoka kubera maze iminsi wiyagiriza. Hari abana kubera ngo shango Pasteur ngo maze iminsi mu magafe vrai, ngo maze iminsi nta ntevye, ngo maze iminsi nza mu rusengero umupfuku nyishe, muri iyi minsi ngiragabanye. Ugasanga ugendera mu kwiyagiriza. Hari iminsi y'amagafe, hari iminsi yo kuva mu magafe, hari iminsi yo kwinjira mu magafe, hari iminsi yo kuyisohokamo. Umaze iminsi uri holi gato ugakumbura iyo wari uri. Ugasanga ukwiyagiriza ntibishobora kugufasha kubohoka. Ariko ikintu kidufasha tukabohoka burundu ni igihe mu buzima bwacu dufise uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima wari muri Kristo Yesu usobanura iki? Ku murongo ukurikira Paulo aratubarira ibiruti biinya. Ku murongo wa 6 avuga ngo iki? Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, niyiyumviriye yuko
kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Sawa. Uyo naho yararinganiye n'Imana. Aha Paulo atanguye kudefinisa umutima wari muri Kristo Yesu. Yesu ni Imana, yararinganiye n'Imana. Ariko amaze gutahura umugambi w'Imana wo gucungura abantu, Yesu ntiyabona yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ari ikintu cyo gufata, ari ikintu cyo kuvuga ngo tumuyundi, ngo je ngo singenda, kuko mwiyimvirega abantu b'Imana. Murabizi ko Yesu atagira itanguriro, ntagira itanguriro. Yamyeho kujya Imana yamyeho. Nukuvuga ngo ariho igihe cyose mu cubahiro c'Imana mwijuru ategeka. Ariko ngo nubwo igihe kirekire tudafise uko twokivuga yararinganiye n'Imana, we ntiyigeze abona yuko kugumangana n'Imana ari ikintu cyo kugumako. Bakoresheje ijambo ryiwe, bakoresheje ijambo rivuga ngo donc une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Proie ni jambo kenshi rikoresha iyo tuvuga mu ruhigi. Mu ruhigi Dawidi ariko aravuga ku idubu, iyo igikoko gihiga iyo camaze gufata inyama mu kanwa bayita proie, canke iyo kiko kirirukanka kigaronka inyamaswa ari ingwe igafata inyamaswa mu kanwa, nimba ari ikintu ca mbere kigoye, biragoye gutesha igikoko camaze gushira mu kanwa proie. Ako ka victime kamaze kuja mu menyo y'ingwe niko twitwa une proie. Rero ngo Yesu ntiyigeze abona yuko kungana n'Imana ari ikintu cyo kumirako kitarekugwa. Ariko naho haleluya yari asanzwe angana n'Imana, igihe cageze cuko arekura ico cubahiro kugira ngo aze kuducungura mu isi, ntiyigeze aharura ko ari ikintu kigoye, ntiyigeze yumva ko ari ikintu atorekura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Murabizi bantu b'Imana, aha mwese mu buzima bwanyu murafise ikintu kiri mu kanwa kanyu. Aha mwese ndabagereranije nk'ingwe, murafise ikintu mwamaze gufata. Bamwe ni icubahiro, abandi ni ambiance, abandi ni amapassion yabo, abandi ni ibintu bakunda, abandi ni ivyaha babayemwo. Hariho ikintu wumva mu buzima bwawe ukumva ari ikintu gikomeye udashaka kurekura. Ariko iyo ufise umutima wari muri Kristo Yesu, igihe cyose ico wamaze gushira mu kanwa kawe ukunda, wamupfa n'abantu, wagipfuye n'abavyeyi, wagipfuye n'umugabo, wagipfuye n'umugore, wagipfuye n'abakunzi, ubwawe wenyene urabona ko kikurembeje. Ariko kuko camaze gushika mu kanwa kawe, c'est devenu comme une proie. Igihe Dawidi yirata ko ashobora kugwana na Goliyati, kimwe mu bintu Dawidi yahagarara ko mu kwerekana ubuhizi bwiwe nuko yashoboye gufata proie akayikura mu maboko y'idubu, akayikura mu maboko y'intambwe. Umuntu wese yumva iyo témoignage arashobora kumva yuko kameme Dawidi ari umuhizi, kuko wapfuma wakintambwe ici tarafata cyangwa ukakidubi ici tarafata, ariko apana ico yamaze gufata, kuko ikintu kiba camaze gufatwa gicika ikintu au moins la mort, vraiment au moins la mort. Rero natwe iyo tugize umutima wari muri Kristo, bituzana ahantu aho ca kintu twamaze gufata, ca kintu tudashaka kurekura, iyo tumaze kumenya ko twamaze gufatana na Kristo, iyo bisavye ko Imana iza kugikorako, igakora kuri ujya muhabara, igakora kuri ujya mu dada mugendana wawe, ikaza gukora kuri ajya manyanga mu mafaranga yawe, Imana ikaza gukora ku cubahiro cawe cama kiguteranya ku bantu, Imana ikaza gukora kuri confusion muri famille ziriko ziragutuma uri kurajyana nabo muvukana, kuko uri kurabarenganya ukoresheje position yawe, canka yandi manyanga yose ari mu buzima bwawe, canka ibindi vyaho ugenderamwo. Hari abantu bagenda ijoro, hari abantu baboshwe, hari abantu bababone mu bubare, uravyumva ubutunzi bwose bwahera hajya. Kijya kintu kimeze nk'ikintu camaze gufatwa n'amenyo yawe, ariko Imana igihe cyose iraza kukirondera. Ariko umvirize, ntushobora kukirekura udafise umutima wa Kristo. Ico ukora utangura kwijustifia, utangura kwisobanura,
ngo yaye ngo none ngo kunywa duke ngo hariho probleme canke ngo yaye ngo narumvise ngo na pasteur naka ngo arafise umuhabara ngo ya iyo udafise umutima wa Kristo ushobora no guhagarara kuri Bibiliya ukaronka ivyitwazo byo kuguma mu caha caha. Ntuzuharire n'umuntu afise inyama mu kanwa adashaka kuzicira. Ntugaharire n'umuntu umutamika ibya Kristo cyangwa umutamika ukugororoka. Ntukadiskute n'umuntu umutamika ivy'Imana. Iyo umuntu umutima wiwe utari dispose kwakira, hora umusengere, kuko iyo umuntu afise ikintu mu kanwa yumva yuko kimushize muri position adashobora kurekura. Bibiri ivuga ngo Kristo ntiyabonye ko ari ibyo kumirako. Nukuvuga ngo icari cyo cyose vyamusavye kugira ngo consécration yiwe ibe effective yarakirekuye. Kubera iki? Kuko uyu mutima yari afise wamutuma yumva yuko nubwo aringaniye n'Imana ariko gukora ubugombe bw'Imana birarushije kuba byiza. Yesu ashimwe cyane. Yahaye agaciro igikogwa kurusha uko yahaye agaciro position. Hari igihe Imana iguhamagara ikagutuma utakaza honor kanaka, ikagutuma utakaza ikibanza, ariko ugaha agaciro igikogwa n'ihamagagwa ryayo riri ku buzima bwawe. Twese kugira ngo dukurikire Imana neza hari position dutakaza, hari comfort, hari ukoroherwa wiyubakiye wabayemo ugomba gutakaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Muri uno mwaka ndagomba kugutera intege ndakubwira ngo nikihe kintu wumva udashaka gutakaza. Iki naco ni ikintu kigira kabiri ngomba yuko muri iyi minsi ufata umwanya wo gusengera. Nikihe kintu ukunda ariko kiguteranya n'Imana. Nikihe kintu ukunda ariko kikubuza kuja aho Imana iri kirakurungika kuja. Nikihe? Iki kibazo ucandike hasi uzuciyumvireko. Haleluya. Kuko ico kintu kimeze nka proie. Iki kintu nico wumiyeko. Ndakunda kubona kenshi mu rugendo rwacu abantu bakunda Imana ariko bakunda no kuvanga. Iyo umuntu akivanze ntaba ariyegura, ntaba arishikanira Imana. Kandi bene uyo muntu hari n'igihe bigora kumusengera kuko Bibiliya ivuga ngo Satani yamagenda afise icahagazeko. Uratakaza autorité yo kumusengera no kumwipfuriza ivyiza kuko ubuzima bwiwe bwonyene bwaraciye icanzo aho umwansi yamamugendera kamusambura kuko amufise ko droit légal, kuko ari afise consécration itari effective, afise ukwiyegura kudakwiye kwigipasu. Amen. Haleluya. Kuri verset 7, Philippiens 2:7. Ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika ubusa n'abantu. Haleluya. Ariko agira gute? Ariyambura. Kindi kigira gatatu. Kugira ngo tuba abantu biyeguriye Imana tugomba kwiyambura. Kwiyambura apana kwambugwa. Murambona abantu bakubititse bagize ivyago mu isi, udufaranga twiwe baradukubise turahomvye. Akacaza ngo shango Jeff ngo maze imisi ntumvira Imana, ngo Imana irabinyeretse, ngo pasteur ngo bundaje. Ngo ivyo mbonye ubu ndabaye uw'Imana. Hari pourcentage nini y'abantu bafata ingingo zo kwiha Imana kubera ingorane bahejeje guhura nazo hajya hanze. Ariko iri jambo rivuga ngo yariyambuye. Nurindire ko wambugwa. Ariko iyi jambo ngo Yesu ise dépouillé. Ubwiwe yariyambuye, ubwiwe yarikuye ivyo yarafitiye uburenganzira. Bantu b'Imana, consécration mu isezerano rishasha igomba kuba volontaire. Itandukaniro ry'isezerano rishasha n'isezerano ry'ubu nuko twebwe, haleluya, twarahisemo. Kandi n'uyu munsi ndacahitamo, guhera umunsi nahisemo kwakira Yesu, n'uyu munsi ndacari sumi kuri iki kintu cyo guhitamo
guhitamo n'ibyabaye umunsi nakizwa, ariko birashishikara igihe ngomba iminsi yose guhitamo inzira y'Imana, rimwe na rimwe bitandukanye n'inzira yanje. Rero ngo Yesu igituma ari we karorero kacu yariyambuye. Ikigira kabiri ngo yambara ishusho y'umugurano. Sinzi ko mubona bagaca babandanya ngo ishusho y'umugurano ngo asa n'abantu. Ibi bitwigisha yuko twege turaba serviteur. Iyo Bibiliya ivuga ngo yambaye ishusho y'umuserviteur, aba serviteur ni bande? Ni twege abantu twahamagariwe gukorera Imana. Yesu mu gusa natwe ngo yambaye ishusho y'umuntu ari we mugurano. Utahuye ko wewe uri umuserviteur w'ubwami bw'Imana, uca utahura yuko utagifise controle y'ingene wewe ubaho, ingene wifata n'ingene ugira gute. Yesu ashimwe cyane. Ngo acika umuntu asanzwe. Bantu b'Imana ngenda bibutse ngo hari igihe ubutumwa bwiza, hari igihe ukwiyegurira Yesu bigugira canke bikagushira ahantu hasanzwe. Ariko mvuge kuri uyu murongo ugira 8 kuri verset 8 havuga ngo kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gucisa ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Ngo yaricishije bugufi aba uwumvira gushika mu rupfu. Ni ukuvuga ngo urugezo rwa Yesu rwo kumvira, yarumviye ku rugezo rw'uko kumvira bimuviramo gupfa. Iba yita extreme obedience. Igihe kumvira Imana bishobora kukuviramo binakenewe kutakaza ubuzima bwawe kugira wumvire Imana. Ibi byose mwibuke yuko biri muri wa mutima. Hari umutima ugomba kuba ufise. Ibi si ndiko ndabivuga kugira ngo biba ama decision yacu emotionnelle, ariko ndiko ndabivuga kugira ngo wewe ugerageze kuraba ubuzima bwawe, ariko kimwe mu isengesho rya mbere uza gukora nukuvuga ati Imana mu mutima wari muri Kristo Yesu. Uyo onya uretse ko yaciye bugufi, ariko yarumviye gushika ku rupfu. Muhora mubibona kenshi biratunanira kumvira Imana tukayihemukira kubera utuntu dutoye, kubera amafaranga, kubera icubahiro, kubera uko abantu baza kutuvuga, kubera ico abantu baza kutwibaza ko, kubera tushaka kunezereza abantu, kubera nyene nta kundi, kubera wabuze ivyo wambara, kubera utazeje ingene uzorihalwaye, ukamusanga tugenda duhemuka, tugahitamo gupakurura Imana tukayishira ipembeni kuko tugomba kwitabara mu kibazo cacu. Ariko uyu mutima wari muri Kristo Yesu ni wa mutima udufasha yuko nivyakenerwa nuko unatakaza ubuzima bwawe kugira wumvire Imana, urashobora kubutakaza. Haleluya, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kubabwira ngo umugisha wacu wa mbere wo gukurikira Yesu Kristo dufise ni umugisha wo kuba abiyiwe, ni umugisha wo kweguka, niyo benediction ya mbere. Yesu ashimwe cyane. Kuba turi mu isezerano, kuba turi muri ubwo bucuti niyo benediction ya mbere. Ndashaka gupakuha ama verse make amwe mpagaze ku buzima bwa Jean Baptiste gatoya, mvuga ibintu bike ku buzima bwiwe. Muri Mariko igice cya 6:26 umurongo wa 24, Mariko 6:24, anya Fiston harinde kuhasoma andekere. Haravuga ngo amaze gusohoka abwira nyina wiwe avuga ngo ico nsaba cose ndakiguha. Aja kubaza nyina amubwira ati musaba umutwe wa Yohani Batista. Uyu yari umugore yitwa Herodias. Uyu mugore yari afise umukobwa w'umutamvyi. Uyu mukobwa w'umutamvyi aratamba gushika naho umwami ubwenge bumuvamo. Umwami aravuga ati nsaba ico ushaka cose ndakiguhe. Uyu mukobwa acaja kubaza nyina wiwe ati umwami ambwiye ngo ndamusabe ico ashaka. No muhiki ndamusabe iki? Ndamusabe parcelle, ndamusabe icubahiro, ndamusabe poste. Uyu mugore acabwira umukobwa wiwe ati genda umusabe atuzanire kuri plateau umutwe wa Jean Baptiste. Asaba Herode. Amaze gusaba Herode ku murongo wa 25 aramubwira ati mu mutwe wa Herode wa Yohana umumpe
kuri plateau mu vyumve mu munsi mukuru asavye umutwe wa Yohana. Verset 26 Bibiri ivuga ngo umwami arashavura, ariko ashavuye uravyumva ngo kubwi indahiro yagize abantu bose bumva, asanga ntashobora kwivuguruza mu ijambo, asaba yuko baja kumuzanira umutwe wa Yohana. Ku murongo wa 26 abazeje umutekano bagenda guca umutwe wa Yohana, bawukura mu ibohero, bawuzana ku isahani, acawuha uyu mukobwa muto, uyu mukobwa nawe acawushira nyina wiwe. Ndashaka ngaha gukoresha iki gicapo kugira ngende kuri extreme twese tudakunda ibintu bihora bishobora gushika. Uyu Yohani n'umuntu yakoreye Imana, ariko ndashaka gusoma amaverse make. Usomye Mariko igice 18 murongo wa 28 uravyumva. Yesu igihe yabaza abigishwa ngo abantu banyitande, ngo bamwe bamubwiye ngo bamwe bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo urinde, abandi uri Jean Baptiste. Jean Baptiste yarakoreye Imana muri impact idasanzwe na efficacity idasanzwe, ku buryo no mu bigishwa bariko barabona Yesu. Kandi mwibuke uravyumva, bamwe bari barabonye Yohani Baptiste mu bigishwa ba Yesu, ariko hariho confusion mu gihe ca Yesu kuko abantu baramwitiranya na Jean Baptiste. Kuko Yesu yarakoreshwa, ariko na Jean Baptiste yari yakoreshejwe n'Imana ibintu bidasanzwe. Bamwe rero barabwira Yesu ngo bamwe bakwita Eliya, abandi bagira gute, ariko bashiramo na Jean Baptiste kugira ngo ndakwereke ingene Jean Baptiste yari umuntu adasanzwe. Mariko 6:14 Umwami Herode yumva bariko baravuga Yesu, kandi izina ryiwe ryari yamaze gucika rurangirana. Aravuga ngo mbega yo bari Yohani Baptiste yazutse mu bapfuye? Hama akaba arico gituma ariko arabitangaza byinshi. Imagine Imana arakoresheje Jean Baptiste gushika naho igihe Yesu yari karazura abapfuye, umwami Herode yaravuze ngo muri suri ko atari Jean Baptiste yazutse. Pourtant mubiravye Yohani na Jean Baptiste na Yesu barutana imyaka mikeya, ariko kandi uyu mugabo yari umugabo yakoreye Imana akomeye, yagize impact ku buryo ivyiwe byaratera ukuzazaniko yoba yazutse. Ivyo bitangaza yoba ari karabikora. Ndiko shaka kubereka ingene uyu muntu ubuzima bwiwe bwarabaye hica Imana imushaka, ko Imana iramukoresha, Imana imurangiranwa, Imana imugira igikoresho cayo. Usomye muri Matthieu 11 verset 12 Yesu wewe mu kuvuga ibihe, mu kuvuga le temps, hakujya bavuga ngo mu gihe canaka, mu gihe canaka, Yesu yakoresha igihe ca Yohana. Aravuga ngo kuva mu gihe ca Yohani Baptiste gushika uyu munsi ubwami bw'Imana babunyakurana ubuhizi. Nukuvuga ngo na Yesu mu kuvuga temps z'isi prophétique yakoresha igicapo ca Jean Baptiste. Uyu mugabo yari umuntu adasanzwe, Imana yakoresheje ibidasanzwe, kandi ico yari yaravukiye yariko aragikora, kandi yarakibayemo, kandi yaragikoze. Ariko narigeze kwigisha igihe kimwe nigisha ku bugaragwa, ndavuga ngo hari igihe ubugaragwa bucika ubuzima bwawe. Kenshi ubugaragwa tubuvuga nk'ikintu dukwiye kuvamo, ariko narigishije ndavuga nti Yohani Baptiste yabuvukiyemo, abukuriramwo, abukoreramwo Imana, ntiyigeze abuvamo. Biragoye kumva ko Imana y'urukundo yoreka umuntu agakorera mu bugaragwa hama agapfa gutya kubera umudada azi kunyonga, ukuravyumva dene bakamuca umutwe. Nihanda abakristo bavuga ngo Mana ngo ari kurihega Mana, nama ndavyumva ku manterema, nama ndavyumva iyo twabuze, nama ndavyumva abantu bavuga ngo akogwa Mana ngo ari kugwa Mana ngo wewe, abandi ngo Imana ntigira santima, abandi ngo Imana kwasha muze mukine ntimungana abandi. Donc Imana irazazanira abantu barumiwe, no ngaha mwicaye ngaha bamwe mwarumiwe. Ariko ndaje kubabwira ikintu kimega abantu b'Imana. Imana irafise plan, ariko ndazi ko namwe mufise plan. Ako ntibishoboka ko Imana iza muri plan yiwawe igihe bidahuriranye na plan yayo kuri wewe. Rero abantu b'Imana bipfurize ko muri 2020 atamuntu umwe azoba desu n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Eheraba ngaha muri Luka igice 7 ku murongo wa 20 haravuga ngo baza bashikaho Yesu ari, baramubarira ngo Yohana yaturungitse kuri wewe kukubaza
uri wa wundi ategerezwa kuza canke turindire uyundi? Yohani Batista yari muri prison, akabona Yesu yumva inkuru ziwe akora ibitangaza, ariko akabona Yesu atugura imiryango ya prison pour lui. Shengero ry'Imana, je mu nyumve, je nukuri ndemera umugisha w'Imana, ako jewe ikintu ntakunda kandi nibaza ko kitari gikwiye gufata igihe kinini, ni ikintu cyo kuguma tubwira abantu ivy'Imana izobaha, kuko ivy'Imana izompa ntibiruta umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwanje. Ikintu ca mbere je nkwiye kubera amaso ni umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanje, kuko nimba yampamagaye hariho n'ivy'izompa kandi yarabimpaye kandi na bado, ariko si kintu jewe nkwiye kuguma nshize kwa maso. Ndababwire, iyo abantu bariko baraja kwiyandikisha mu gisirikare, ngaha turafise abasirikare muri eglise, turafise abapolisi ngaha muri eglise. Umuntu agiye kwiyandikisha mu gisirikare bakamukoresha amateste, bakamukoresha ama examen. Mu rugendo rwiwe rwo gutegurwa ico agiye gukora, kimwe mu bintu vya mbere bamutahuza nuko aje gupfira igihugu. Ariko abasirikare bose ntibapfa bakiri muri fonction. Hariho n'abagira amagrade y'abageneral atani intambara yigeze iba mu gihugu, bakazorinda baja muri retraite atantambara babonye. Ariko wabateguye yabateguriye gupfa, kugira ngo urugamba rushushe bakabagira ngo genda, ntaco ngo yoye ngo mperuka kuvyara. Kuva atantambara iraba bamuteguriye gupfira igihugu, niwe afata iya mbere iyo bikomeye, niyo formation aronka. Ariko nababajije, iminsi yose abasirikare barapfa? Ntibapfa. Hariho n'abagirirwa neza, hariho n'abagira ubuzima bwiza bagasaza neza, sivyo? Ariko uwabahamagaye ubwa mbere ari we gihugu yabaprepariye kugipfira. Uno munsi faiblesse dufise muri eglise, ishengero ntiryahamagariwe kumva ko ryozira Kristo, ariko ishengero rikiza rikibarokirite bavuze ngo rindira, ngo wari kuragendera ku gakinga, agakinga ugiye kukavako, ehera abapadiraje, twatuvuga ngo amen, ngo ndavuze ngo hoswa, uravyumva? Tukaba entretenu muri materiel tuzohabwa, hama hageze ko dupfira Kristo twatuvuga ngo ya ibi nibirimo. Kubera iki? Kuko ntituri prepare. Ariko kwisandi ko ndababarira, hari abamissionnaire bariko rapfira mu Barabu, hari abantu bariko baje kuvuga ubutumwa mu mashamba bakabarasa bakabica, hari abantu twumva babaye decapité n'abayislamiste kuko baje kuvuga Yesu. Ndaje kugira ngo uyu mwami twakurikiye tugomba kuba turi prepare kumwiyegurira no ku rugezo guko tuzotakaza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kuko ariteguriye kutugirira neza, ariteguriye kuduha bya bindi dushaka. Ariko sivyo vyonyene bigize ubwami bw'Imana. Ishengero ry'igihe ciherezo rigomba kuba prepare kuri consécration, kwiyegurira Imana ku rugezo aho dutarore ko kwiyegurira Imana niyo passion yacu, niyo joie yacu, niyo intercession yacu, nico cifuzo cacu, niyo masengesho yacu. Ndagomba kukwiha, ndagomba kuba wawe, ndagomba kuba igikoresho cawe. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Iyo utahuye le point extrême yo gukurikira Yesu, ugira urugendo rwiza. Iyo tugiye guhamba umugororotsi, jo bundi twagiye guhamba umudiakre wacu yitwa Abraham, yapfire muri Canada, uba wumva nyene commentaires z'abantu bose ngo vraiment uravyumva kandi ukumva vraiment ego turababaye, ariko kumva iyo utanguye kumva umukristo akavuga ngo vraiment ngo akinga Imana kweri, ngo ariko ibintu Imana igize, je utanguye gushika ngaho duhagarika igiziki. Yaratubwiye ko ngaha atari wacu, ntiyatubwiye ko igiye kutwubakira amazu mu Kinindo. Yavuze ngo ngiye kubakira amazu hehe? Kwa data. Aranavuga ngo sinzosubira kunywa ku mbuto z'umuzabibu gushika umunsi tuzokwicarana. Yesu ntanywa vin,
Yesu ntanywa vin mu ijuru nakinya umuvinyu yarahagaritse nashobora kunywa ku kintu na kimwe gushika umunsi tuzoshika niho hazoba ikirori niho hazoba fete inzu yanje principale premier ndayite gute uravyumva inzu yanje ya vrai ahantu iri mu ijuru Yesu agiye kuduga mu ijuru ijambo rya nyuma yatubwiye ntiriduprepara gukunda isi riduprepara gushira amaso iyari kugira ngo twese tumenye finalité Imana ifise dimension éternelle Imana ntiyumvira ngaha mu isi Imana ntiyumvira amatongo ego yo biduha ariko ni bito ugereranije n'ivyo yateguye hajyanye ariko imyaka yacu yo kuba ngaha nugushitsa umuhamagaro yashize ku buzima bwawe ico wavukiye ico yagusigiye niyo ntumbero yawe yo kuba ngaha mu isi abimpa fine atabimpa fine kuko wewe sumukene w'ibintu nimba atashimye kubimana ukabura atavyo nari nkeneye ariko niyashima ko ndabironka haleluya Yesu ashimwe cyane haleluya bamaze gushikira Yesu kuri verset 21 Luka 7 verset 21 bamubwiye ngo none ngo ni wowe ugomba kuza canke hari uyundi Jean Baptiste aradutumye kuko somehow he's confused ni wewe canke hari wundi azoza kuko ingene ari karabaho n'ivyo ari karabona ni wewe Yesu acarishura ati genda mu mubarire haleluya acatangura gukiza asengera abantu ntiyatanga inyishu hama verse kurikira ndibaza 22 sinzi ko abayifise maze arabishura ati genda mubwire Jean ivyo mubonye nivyo mwumvise impumyi zirahumuka abacumbagira bagenda neza batambuka bien abanyamibembe barakizwa abanyamibembe live baca bakira ibipfamatwi birumva abazivya amatwi batashe bumva abapfuye barazugwa n'abapfuye mejeje kubazura aboro barabwiga ubutumwa bwiza ibintu byose biriko biragenda neza ibi nivyo nakoze nabikoreye abandi ariko genda mumubwire ko biriko birakoreka en d'autres termes genda mumubwire ko ndabikorera abandi ariko we ntabimukoreye muko mwamve gashengero ry'Imana ntukwiye kuduta de moi à cause de tes difficultés ntukwiye kunkekeranya kubera ibibazo uri kuracamo naho uri kuraca mu bibazo abandi ndiko ndabakemurira ibibazo imibembe irakira impumyi zirabona ibimuga biriko birirukanka mu yandi mazu hariho celebration y'ivyo mejeje gukora kuri bamwe ndabikoze ariko kuri wewe nashimye kutabikora ibi nivyo biha abakristo baca batangura kubwira abandi bakristo ngo shango wewe ngo baba barakuroze kenshi gihe abakristo baca batesha hari uyundi muntu aje ava muri Tanzania arabona ivy'abantu none wowe ukeneye ubona ivyawe kandi nawe ubibona none uri kurabibona uko uravyumva ugatangura kwirukanga inyuma y'abantu uravyumva abandi bakatisha ngo si karande ngo barakugire deliverance umugabo nindadesha maze 20 muri Kristo Yesu agikeneye deliverance uwo muntu no wahehe uwo muntu yaragaburiwe ijambo ry'umwidegemvyo uyo muntu yaragaburiwe ijambo ryo kubohoka ko bibiriva ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba umwidegemvyo erega ukuri kw'Imana muri mwebwe kurusha inkomezi ibiganza vyacu ibi biganza vyanje ntibirampress ukuri kuri mu ijambo ry'Imana how come kumaze 15 ans 20 ans ukurikira Yesu amadayimoni akikujegeza Nibishoboka ndabivuze nibishoboka Yesu niyigeze yirukana abadayimoni mu bantu bakijijwe abantu idayimoni zavamwe babara abantu batarakizwa bakira abapagani baronka deliverance ga sur place Paulo na Sila Petero niyigeze yorganize ibikorane vya deliverance nta deliverance ku bantu bakizwijwe co ni kinyoma ni ugomvya gufasha umuntu yakijijwe kubohoka umufasha gutahura ukuri kw'ijambo ryiwe ukamutekera mu ijambo kugira ngo rimubohore ajakira agizere natagizera azoguma agenda n'imbohe 15 ans 20 ans ufise ikibazo ca consécration sinzi nuko no gukizwa wakijijwe nico gituma bakikudelivre Yohana niyaciye bamubwira ngo hari igitero Yohana nibaciye bamubwira deliverance baragarutse baramuremesha ati mukozi w'Imana
niwe. Ibimuga vyahagurutse, ibipfamatwi vyumvise tubona, abari bapfuye twabonye bazuka, abari baje bafise imibembe ishaje bavuye mu masenga aho banyegezwa twababonye bakira. Niwe bamuha confirmation yuko ari Yesu, ariko situation y'ikigumi iri kwa kundi. Nijya verse nabasomeye bica bihera umutwe wiwe uje kuri plateau kuba servi. Shanga ubwo nta caha yakoze. Nico gituma n'abakristo bagira enquête ngene umuntu yapfuye, ngo yapfuye gute, ngo mwabonye ngo atera amaguru wagenda bashanga ngo sha wagiye he, nabandi baca baza bashinga intahe ngo vraiment ngo biravye ngo yagiye mu ijuru. Bano bimana reka gukonveka abantu ko umuntu yagiye mu ijuru yagize gute, nta uzuduga nta uzumanuka, si responsabilité yacu. Nimba yarakijijwe, reka gushaka kugira enquête ngene abantu bapfuye ngo none ngo yaronsa akanya, ngo muhaye ngo yaronsa akanya. Twaritanze mu bwami bw'Imana, twariyeguriye Kristo, turabiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bikwereka ingene eglise igira publicité ya Satani. Ndaje kubaga ngo nimba ari ahantu Satani agirirwa publicité ni mubizera, kuko turamuha credit nyinshi ku bintu byashitse. Iyumviriye aba Yohana ari wiki gihe abantu bacanga ngo ntaco yakoreye umwami, ngo ngwana ingene Yesu yatwishuye, ngo mwana ngo yatwishuye atani kintu na kimwe, rero ngene yatevye no kutwishuye abanje gukora ibitangaza imbere yuko aduha inyishu. Mwabonye ko yatwishuye yatevye, ubwo yari yejejwe, ubwo hari ico atakoze. Reka ndabagirega abantu b'Imana, muri uyu muhamagaro wo gukurikira Kristo hariho n'Imana igihe igira gacerere ikihorera, ikabireka bikaba, kabireka ukagwara, kabireka ugapfa abantu batazi ko hari hageze kupfa. Kubera iki? Kuko Imana ntirabira ubuzima ngaha, Imana irabira ubuzima muri eternité. Ifise angle yagutse yo kurabiramwo ibintu. Igihe twege ngaha naho twahamaze kuhumira ko tudashaka kuhava, Imana yamitwibutsa ko ngaha atari wacu, kugira ngo dushira amaso ku vy'iwacu ahiri. Hama kandi dukore nk'abakozi b'isaha ya nyuma bafise igihe cabo cyo gukora n'igihe cabo cyo kwimbugwa, bakagenda aho yaduteguriye amazu. Ntitugomba twebwe gukunda ahantu kwiyatashako, turagomba kuhabaho neza, si bibi, ariko kandi ntibigomba kutubera ikigirwamana kitarekugwa. Kuko nico gituma n'igihe Imana ikubwiye ngo rekura ivyo naguhaye, ushobora kubirekura kuko uzi ko ariyo yabiguhaye, kandi kuko uzi yuko wewe wari Inyegu yayo, nta cawo ugifise, byose byacitse ibyayo. Ni bande bariko baranyumva muri kino gitondo? Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Verset 23. Yesu yamubwiye gutega Fisto. Murongo wa 20. Kandi hahigwa, ngo genda mu mubarire ngo hahigwa uwo ivyanje bitazotsitaza. Hahigwa ivyanje. Haleluya. Yohani, hahigwa uwivyanje bitazotsitaza. En d'autres termes, hari gihe ivyo jewe Mana nkora bitajaye n'ivyo ushaka ndagukorera, ariko urahiriwe ni wabukuze enough kubugi vyanje bitagutsitaza. Ahubwo amina uvuga uti binimba binshikiye, Imana yavyemeye yabirekuye, kandi ubugombe bwayo nibwo bwiza kuri jewe, kuko jewe ndi umukozi wayo. Yesu ashimwe cyane. Abakozi b'Imana muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Matthieu 14 verset 12. Abigishwa baza kuraba, abigisha ba Yohana baza gufata umubiri wiwe baja kuwuhamba, baja kubwira itangazo ry'urupfu, baja kuribwira Yesu. Verset 13. Ngo Yesu amaze kumva iyo nkuru aca afata ubwato agenda ahantu ho kwiherera, aguma wenyene mu bugaragu. Na Mariko arabivuga kandi akavuga ngo Yesu amaze kumva inkuru z'urupfu rwa Yohana aca ava mu bantu aja kwihotira. Yesu yarakozwe ko n'urupfu rwa Yohana. Yesu yarababajwe n'urupfu rwa Yohana. Yesu yarashoboye gutabara Yohana. Yesu yarashoboye gukora intervention. Yesu yarababajwe n'urupfu rwa Yohana, ariko naho yarabishoboye ntiyabikoze, kuko ico Imana cose ishobora ntigikora. Muranyivuga abantu, ico Imana cose ishobora
ntigikora. Ariko twebwe twamaze kwiyegurira, Bibiliya yavuze ngo yubashe, yagandukiye se, yagamburukiye se gushika no ku rupfu, urupfu rukengeretse. Abantu biyeguriye Imana tugomba kuba twiteguriye gukurikira Yesu gushika kuri le pire, gushika ku kigoye gishobora kudushikira, gushika ku gutakaza icyo cyose twotakaza, ariko tukavuga ngo nta kindi tugishobora kuba twebwe twacitse inyegu z'Imana. Ndarangije, muhaguruke dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Vuga uti kwiyegurira Imana no kuyikurikira gushika no mu rupfu nimba bikenewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko ivyo kugira bishoboke tugomba kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Ni bande bumva ico navuze muri kino gitondo? Iyo tuvuze ngo uyu ni umwaka wa CONSÉCRATION, ni umwaka aho uvuga uti Imana ndagomba kukumvira muri vyose, ndagomba kuva mu buzima bw'ivyireguzo n'ivyitwazo vyo kudakora ubugombe bwawe. So ari we citegererezo, yaragamburukiye se gushika ku rupfu, niwe citegererezo cacu cyo gukurikira Imana. Nanje nditeguye kukugamburukira, nimba bisaba gutabwa n'abantu, nimba bisaba kudatahurwa, namba bisaba kuvugwa, namba bisaba kuva mu bajama nkunda, namba bisaba kurekura iki canke kijya, namba bisaba guca mu bukene, ariko Mana yo mwijuru ndagomba kukugamburukira muri vyose. Haleluya. Petero niwe bivuga neza, aravuga ngo ntimwagwanye n'icaha ku rugezo rwo gusesa amaraso yanyu. Vous n'avez pas résisté au péché ku rugezo rwo gusesa amaraso yanyu. Aha Petero yashaka kutwereka urugezo rugoye rwo gukurikira Imana no kumvira Imana. Haleluya. Urugezo rwa nyuma, urugezo rugoye. Haleluya. Ndashaka kwankuraje muri uno mwaka turiko turashiraho urufatiro rw'iri jambo. Ndagomba kukwankuraje uno mwaka kuvuga ati Imana nditeguriye kukumvira muri vyose, ndashaka kukumvira. Haleluya. Ibi vyose nahora nitwaza, nagomba gukuraho ivyitwazo vyose, ariko kandi wewe Yesu ndagukurikire nk'igicapo cawe, nk'igicapo canje ciza cyo gukurikira Imana. Washaka kuduza ibiganza byavuga uti Imana nshoboza kukumvira, Mana nshoboza kukumvira. Haleluya. Caractéristique y'abantu biyeguriye Imana ni obéissance. Imwe muri caractère principale y'abantu biyeguriye Imana no kumvira Imana. Haleluya. Kumvira Imana muri vyose, kuba witeguriye kumvira Imana muri vyose, kuba ushaka kumvira Imana muri vyose, kuba uri kurarondera kumvira Imana muri vyose. Haleluya. Ndashaka dusenge duhagaze kuri ano majambo, uvuga ati Imana nshoboza kukumvira. Umwe wese arazi ikintu adashaka ko bamukura amaboko, umwe wese arazi ikintu agwana nacu, umwe wese arazi ikintu afisemo difficulty, umwe wese arazi ikintu kimucafuza cyane, umwe wese arazi ikintu kimutuma adakurikira Imana nkuko bikwiriye. Uvuga uti Imana mbabarira kandi unshoboze Imana muri uno mwaka kugira ngo nze muri uru rugezo rwo kukwiyegurira. Haleluya. Mwami Yesu ndaguhaye icora muri kino gitondo cacu Mana yo mwijuru. Mana h'ijambo ryawe Mana ritwibukije wowe Kristo, icitegererezo cacu, modèle yacu Mana yo mwijuru ya consécration. Mana utakoze ivyo ashaka, utakoze ivyo yibwirije gusa, utakoze Mana ibimujemo, ariko witwararitse kumenya ico wowe ushaka. Mana muri kino gihe turi mu gihe ca crise,
turi muri crise spirituelle idasanzwe, aho Mana yo mu ijuru iciyumviro cawe na plan yawe y'inyubako y'ingene ibintu ugomba ko bigenda tugenda tuyirengagiza, tukagomba Mana yo mu ijuru kujana nawe uko tubishaka. Mana iki kinya cyashitse kirashika mu bavuga butumwa, kirashika mu bigisha, kirashika mu bavugishwa, kirashika Mana yo mu ijuru mu ntumwa, kirashika Mana mu bagukorera mu bikorwa bitandukanye. Mana yo mu ijuru hari negligence dufise kubijanye na plan yawe, ariko warabwiye Mose ngo ubikore nk'uko nakweretse, ubikore nk'uko nakweretse, ubikore nk'urutonde naguhereye kuri wa musozi abari kubikora. Mana turagomba gukora Mana igikorwa cawe uko ushaka, turagomba kubaka ubuzima bwacu uko wowe Mana ushaka. Ni wowe détenteur wa plan, ni wowe nyene plan, ni wowe muremyi wacu. Twege turi abantu, twege ba serviteur, twe Mana turabo wahamagaye kugira ngo dushitse umugambi wawe. Ntitugomba Mana yo mu ijuru kuja Mana mu kivunge no gukora ibintu n'importe comment, ariko muri kino gitondo turaseze nk'ishengero rya Life Center n'abashitsi bacu n'abadukurikirana hirya no hino. Mana turasenza aho turi tuvuga ngo Mana reka Mana ducika inyegu zawe, reka ducika inyegu zawe, reka ducika inyegu zawe, reka ducika inyegu zawe, reka ducika abawe rwose, reka ducika abawe rwose, reka tuba abawe rwose. Reka Mana yo mu ijuru uyu mwaka Mana engagement yacu kuri wewe yiyongere iruta uko yari imeze, tugende mu maprofondeur nk'uko Mana wavyerekanye ngo amazi araza, ngo amazi yangera ku gitsintsiri, ngo amazi araza, amazi yangera mu mavi. Arambwira ngo bandanya, amazi angera mu gikenyero, arambwira ngo bandanya, amazi angera mu gikiriza, arambwira ngo bandanya, amazi arantwara. Mana ugomba ko uruzi rwawe rudutwara, Mana ugomba ko ubugombe bwawe budutwara, Mana ugomba yuko Mana tukwegukira sans partage. Rukeneye kunsangira n'ikindi kintu na kimwe, rukeneye kunsangira na peshe n'amapaso yanje n'amaproje yanje n'amambisyo yanje n'amahebe yanje, dukeneye kunsangira n'ikintu na kimwe. Ndi uwawe rwose, uwawe rwose, ndi uwawe bwite, ndi uwawe, ndi uwawe, ndi uwawe, ndi uwawe Yesu, ndi uwawe wese, ndi uwawe. Dugiriza amaboko imbere yuko dutaha uvuga uti ndi uwawe wese, ndi uwawe, ndi uwawe wese, ndi uwawe. Yes, tugira abawe Mana, tugira abawe Mana, tugira abawe Mana, tugira abawe Mana, tubirekuye mu maboko yawe Mana, turishikanye mu maboko yawe Mana, turitanze mu maboko yawe Mana, turiyeguye mu maboko yawe Mana, turishikanye mu maboko yawe Mana. Muri kino gitondo namushikaniye abera bawe Mana, Mana sacrifice volontaire, navyanje ngifise